wavuze ko uri producer right? Yeah, I'm a producer. Akazi ko producer kuko kora no guhinyanyura imiziki wagatanguye ryari? Watanguye akazi ko guhinyanyura cyangwa watanguye akazi ko kuririmba? Nasanze ndi umuhapeur nyine mu petit mu guhera niga ma 6e primaire, then uko nagenda kura nagenda rondera ico bita support abantu bashigikira kuko nafite tala ya rap mugabo bivaye no kuntu nari mutoya nigeze ndonka support kwabo nomenga mu myaka yiwanje ndashaka kucama ibishuri sate nka Samara nkaja mu bindi, rero naciye nsanga ngiye mu byo kwiga production kumva zuko nabuze support. Yeah. Okay, ninde yakwigishije production? Jenyene ubu UI gusa muri chambre na kamashini. Yeah. Beat kukora beat. Yeah, beat, amajwi, mastering na byose na mixing. Gushika no munsi nta n'umuntu numwe wagiye Oh yeah, no. Atari uko gusa nagenda hura n'abantu bavuza ama instrument banyereka nyine kujya ushobora guhura nk'umupianiste akakoreka utuntu dukeya tu ugasangura abandanya umva akakwereka inzira base. Yeah. Yego. Indirimbo yawe ya mbere watanguye ku producing yari iwawe canke yundi muntu? Natanguye guproducinga indirimbo ziwanje. Nanguye guproducinga indirimbo ziwanje kuko sinatahura yuko sinabona yuko nzi production kuko atamuntu yari yayinyigishije. Then nanguye gukora song ziwanje Mr. Watangwa kuza barambwira ziraryoshe. Then cyasanga mbaye producer ageze igenza ndaronka n'abagenzi banje bambwira dupime none nanje ndicoding tumve ko bimera nko kuko wawe. Buke cangenda ndakora gushika wane voliwa nageze no gukora utuntu twaninde twigeze kwa viral mu ma 2021-19 tuntu bita twaninde nakunda gufata ninde nkaca kujya jisha bikora nkaca nshiramo mu gabiti. Nakunda kuzita Afro Burundi ariko kigeze kwa viral kitwa agakobwa gato kakiri gato. Yeah, then maze kubona yuko ibintu nshaka guproducinga ibintu abantu batakabikunda niho naciye mbanda ya production. Na harageze igihe production fasha mu kuinvestisa mu bintu bya music kuko nasanze nkunda hip hop. Okay. Yeah. Kuvuga amafaranga wakura muri production wacu yashira muri music? Yeah, till now. Okay. Indirimbo yawe ya mbere yari imeze gute? Iyo watanguye kuproducinga yiwawe nyene yitwa gute? Natanguye gukora indirimbo yitwa Kwisi. Nyine umupeti ari mu 2018-17. Yari izindi naye nakoze mugabo kumva zuko nagende vuliwa ndumva ama quality yayo ndavuga naciye ndazimitamo kuzimaskinga kuri YouTube. Yego tutumve iyo ya mbere watanguye ko producer ariko nk'umuraperi. Napfutse nisanga kwisi ndahabona benshi ndakura ibintu byinshi mbona ubuzima butandukanye muri byinshi abaja gusaba bo bakabafata nabi wiyumvira iki mu gihe uronse ukabikwiza wicaye mike bufise byose biguhaza abaza kugusaba ukabimuka bisesa byenge ukabagiriza ngo ati nibo biba birambabaza kubona utaziyuja ugakora byose kibagira kuri kwisi ukibagira ko ari sihinduka buri munsi aho uri wicaye uguma ni akera siribaza ko adayibuka yari akera c'était en 2017. Yeah, 2017. Nani gane j'aime huitième. Ubu warahejeje amashuri? Yeah, nahejeje secondaire. Ndacabandanya ndacipanga kubandanya university. Yeah. Okay. Muri kano kanya urafise studio yiwawe yitwa gute bimeze gute? Urafise ivyuma canke uracakora muri ya system nyene ya kamashine n'udukoresho duto? Sanze fise aho navuga mbona vyuma mfise mugase sanze nkora ndiko ndakora nivyo ko atavyuma mfise yuko ndiko ndakora sanze fise aho ndiko ndakora muri no mwanya. Okay. Hanyene mu gisagara ca Bujumbura mugavuba nibaze yuko munga kibless tutakuwa tunayuma. Ego. Aba artiste maze gukorana nabo ni nk'abande abo tumaze kumenya canke abataramenyekana cyane? Nakoze boss ya Oleg, nakoze nitwa Medicine ifise kinini. Meruka no gukora n'indi ya Benturo yitwa Polisi, nakoreye ba Frank Duniano, nakoreye Stick. Mfise abasani n'abandi basani benshi bafise amazina ndiko ndakorera kumbura ngira bizogira ijo binduye muri industry kandi naje bizogira ico bimfasha yanje. Okay. Yeah.
Okay, Melanie niyo ndirimbo yawe shasha. Si? Yeah. Niyo ndirimbo urafise ama video yandi bimaze gukora. Ego ndafise yitwa gukizwa, ndafise freestyle 6, Okay. ndafise danger part 3, ndafise amafi, ndafise niti wacu iri muri tap ya afrobeat. Yeah. Iyi Melanie ifise content imeze gute? Melanie ni indirimbo iri funny. Bo sometimes abakeneye kuryoherwa, abakeneye kumva yuko muri wafise confidence. Sinovuga yuko ngo ni indirimbo y'ufise ngo ubutumwa bunini bwatari, no, just a balance, kuryoherwa, kumva yuko ugabanya stress mugira ukumva indirimbo runaka, no kumva yuko ushobora kumva ikintu kiri funny kikaguhindurira mood. Niko novuga kuko niko novuga. Hagati ya production namwe no kuririmba kuri wowe prefer iki? Kubera ko hari ibyo natanguye, na production ndayizi kandi ndayikunda kandi cyane, mugabo hip hop niyo mfata umwanya munini kuko nishobora kuba uri umuntu umwanditsi mu composer cyangwa mu rapper, umwanditsi adashobora gutahura music balance ya beat cyangwa ikintu cyaje cyose, nubwo hanini birajana, mugabo ndakunda hip hop gose. Ndakunda wifuza umunsi umwe uzobe umurapera akomeye cyangwa mu producer akomeye? Novuga ko ari byose kuko mbona yaramfashije kuko muri production mugase nagiye muri production ngiye kwiga hip hop, nagiye munanizi afrobeat ibintu nyene live, then ndabona yuko kumva zuko nagenda vyiga canke nagenda ndera izindi experience, ndabona yuko nshobora guhindura ikindi kintu muri industry, muri beat, nkuko namye ndabikora mu gukorera burya bumeme bwa industry ya beat. Yeah. Ubu muri kano kanya umuntu agukeneye muri production usanga he? Ni mu Cibitoki, niko nkora mu Cibitoki kuri 12e Avenue, hepfo aho bita kwa Mwarabu. Canka yandikira kuri Instagram ni SBM Diandre, Facebook hose ni SBM Diandre. Okay. Yeah. Amona YouTube niyo nyene. Na YouTube ni SBM Diandre. Okay, sawa. Ubutumwa kubakurikirana ibikorwa byawe, nibaza n'umwanya mwiza kugira ngo tubwire ubutumwa bwawe na cyane ko turarangiza kino gice cyacu. Icyo nababwira cyo niko ndiko ndagerageza gukora, mfite ibisasu byinshi niko ndategura, abandanye bashigikira na hip hop mu Burundi, turacakeneye hip hop myakera iko yogaruka rero. Benshi baravuga na soka ifise, but turagerageza gukora gose kuko hari abantu bagikeneye hip hop myakera. Icyo nasaba nuko bodushigikira, bakunda umuziki ndundi, bakadusupportinga, bakagira follow no mu marezo yanje, nabwiye ni SBM Diandre, SBM Diandre, SBM DIANDRY. Okay. Yeah. Reka tugushimire cyane SBM kubashoboye kuzanga ukatuyagira bitari bikanye cyane kubijanye n'indirimbo yawe ya Melanie ni wayikora? Melanie yakoze na Dalabit. Okay. Ama production ya video yakoze na HG Created. Okay. Abona bose n'abana indirimbo yakoze Dalabit cyangwa na mix na mastering, then video ikora HG Created. Ari izindi project ufise mu mwaka canke? Mfise project nyinshi, mfise indirimbo nyinshi, mfise na collabo. Abantu babandanye badushigikira abakunzi b'umuziki ndundi. Kumbura ngira bizogira ico binduye muri industry. Waronse umwanya wo kuja mu giteramo muri fin d'année na cyane mu kurangiza umwaka, gutanga umwaka mshasha wa 2024? No, sindaronka amahirwe muga ibyo byose ni ibintu bisaba ko umuntu akora kugira bishikeko. Okay. So muvise SPM niwe mutumire wacu umunsi yatubwiye bitari bike, yatubwiye bijanye na carrière yiwe muri guhinyanyura no kuririmba hip hop, yatubwiye byinshi ibikorwa ariko arakora mwaka wa 2024, mutera intege kugira ngo nawe nyine ashobore gushikira indoto ziwe. Tumushimire cyane kubona yabaye natwe mu kiganiro cya Be Live Show.